iyo abakozi bari hagiye bariko barakora hagiye wiwe amenye yuko baba bafise abantu babo baba bafise ahantu bava ko nibaze ko yababoneye mu kazi baje gukora ntibaje kurondera abagabo bo ico bapfana n'akazi gusa rero iyo umuntu yamaze kumubwira ati ico kiganiro canke ikiganiro sinkeneye yuko umukopine wanje gikora ico kiganiro vyiza bamwubahiriza ariko we muhira kwa ba Santa barakuzi neza cyane yego urashika si vya bintu byo guhurira mu tuyira donc sinkunda vya bintu zo kuguma winyegeza iki niki cyo muhira ndashika na Santa muhiri wanyu baramuzi vyiza cyane ufise intumbero yiwe kuri Santa wewe ufise intumbero yihe ari ituma uno munsi ushavuye cyane ku buryo wumva umengo wamuhagarikije ku kazi no muntu tuko dupanga byinshi tuko dupanga ubuzima kandi enjoy yoba na wife Yes, bakunzi ba STV ni wa mwana wanyu ko mubizi ijwi mu bamurizi nubwo risa n'iryahindutse gato yabivanye n'utu gripe twinshi ariko kandi umuntu arondeye numwe mu bantu badasanzwe kuko n'umuntu mazi iminsi irenga 3 ndondera ntawo narinzi nshaka kumumenya nshaka kumwumva ko byinshi ariko kandi impamvu ni kiganiro nakurikiranye cyane umva umengo turakwiye kumenya bamwe n'abandi murazi kiganiro cyaciye kuri Isaac TV cyanyigishije nk'umuntu wanyu nk'umuntu akunze kwaronderera udukuru twinshi dutandukanye kandi ama exclusive menshi ndavuga se kandondere umuhunga akundanye na Santa wa Isaac TV uwo basanzwe basigaye bita ngo ni igete muri no miss so cyanda murondera kuko bimaze iminsi bitera akaduruvaye buboneka cyashaka kumenya ko twumvise ntakunda abahungu bagufi mbega bafise umushera ameze gute ku buryo kuki cyo tumaze kubana ko twasanze afise umuduga niwe yanatwakiriye mureko reka kandi tumuramutse tumuhe nikaze tumenye byinshi kuri we hey bro meze neza meze neza je meze bien n'amakuru yanyu namwe atwe ni bon nubwo vyatugiye kukuronka ariko wibaza ko ari kubereka ivyatugiye kukuronka wewe so sinzi neza wowe usanzwe bakwita gute je banyita Frank Frank mu makuru twaronde cyangwa mu matuza twakoze nuko wari gukundana na Santa wa Isaac TV mumaranye igihe kingana gute so tumaranye 3 ans muri kumwe yego ibiganiro byarenganya hasanzwe akorera muri Isaac TV wewe warabikurikiranye so bro ndagusavye ureka kubinyutsa ko ni ibintu byambabaje ko ndavye ukuntu umukobwa tumaranye imyaka 3 dukundana depo ya varuguru shikagira ngayo ujombora hama nkatangara kubona undi muhungu aza muririmbira akavuga yuko ari we bakundanye bizo bintu antuka nawe ndazi yuko ari wowe byo kubabaza sana ukuri twakurikiranye ikiganiro mu nyuma bijya bimaze kuba harakuri iki kiganiro Santa avuga yerekana yuko nawe byamubabaje dushaka kumenya mbega Santa ucamira ikintu cyambere cyatumye nshaka kumenya umuntu bakundanye ninde ameze gute nuko mu kiganiro yavuze yuko adakunda abahungu bagufi kuri umuhungu nsumba uburebure n'ukuri peut-être nanje kubera ko ndi mugufi cyashaka kumenya eske atwankira rimwe mbega wiwe wameze gute ariko Imana ishimwe nasanze wari umuhungu muremure n'amafaranga ndabona si makeya uko arasanzwe to bisanzwe ni nkayi wawe to ndabona nawe umeze neza urakoze cyane ariko kandi ikintu nshaka kumenya wewe feedback biriko uri kuvyitwaramo gute ibi bihe murimwo mbewe na Santa mubanye gute iki muri ni miss Premièrement namaze kwanza kumuhagarika ku kazi ku kazi nabanje kwanza kumuhagarika ko nta kuntu mu boss wiwe yo posting ikiganiro namubujije ikiganiro bisa nkuko bamudragiye mu kiganiro nkamubuza Isaac kumposting ico kiganiro hama bo bagakifata ico kiganiro bakongera kandi bakagipostinga izo bintu vyambabaje sana batwanashwanye sana tu boyfriend wawe ibonye ikiganiro yavyakire gute none umva se urugo mutaturi ubure hari umuriro ahanyu wasanda bicaye cyane ukagira ngo namahoro yaraguhevye yakugariye ndiko ndagerageza nyine kumusigurira yego
hama naciye ndamuhagarika ku kazi kuko n'ubundi nari naramwanyiye no gukora akajya kazi me ko nyine yagakunda ndavuga ati genda ukore me uwe makini umugani w'abaswahili ngo uwe makini ariko natangaye kubona umengo ibintu biko biranca intege niyo mpamvu nanje kubanza kumuhagarika gato. Wewe wisunze iki ugira umuhagarike ku kazi kuko nta warazi ko ari wewe wamuhagarikije? So je nisunze kwanza ikintu cya mbere nuko yagiye gupostinga ikiganiro. Ico kiganiro yagipostinze bisa nkuko bariko baramuduragira mu kiganiro. Kandi ivyo bintu nkaba nabimubujije kandi naranamwankiye yuko akora uyo mwuga kubera izo challenge baja bahura nazo ndamwankira gukora ivyo bintu. Mbonye akunze gukora icyo kintu ndamubwira ati genda ukora ariko uwe makini ukoresha ubwenge. Hama mbona atanguye kuzana ibiganiro mwene ivyo cyo ndamuhagarika. Ni giki kizogenda gukogwa kugira Santa umubabarire asubire gukora icyo ubona kizokogwa n'icyaha? Icya mbere na mbere kwanza kumurondera umuhungu. Uyo muhungu je ndamukeneye. Ujya diwana ujya muri rimwe? Yego. Wumva uri kuramurondera? Ndiko ndamurondera. Kandi ahari awe attention sana. Ndiko ndamurondera sana tu. Ariko kandi gatoya utwibutse muri iyo myaka 3 mwamaranye na Santa utuntu mwagiye muracamwo muri kumwe. So nibaze uko turi umuntu mukuru. Urakoze umuntu yo sanze musokana n'umukobwa umufasha byinshi nka minervale rimwe ama déplacement no kujya ku ishuri tosa utwo ni bimwe mu bintu mufasha. Yego. Ariko ni kiye kintu giye gukogwa kugira umubabarire cyangwe usubire muri kuri ratangure gukora muri Isaac TV kandi nkuko vyahora? So ndikunda vyiga. Hama ujya muhungu wavuze ati nukubanza kumurondera, mbega umurondera mu nzira yahe kuri no mwanya nigi gutegura kuri yo? Yo ni secret yanje. Ni janzi ngene ko ndamurondera. Sino shima kubivugira nga mu bimenyesha makuru. Ariko ndazi ukuntu ko ndamurondera. Kandi misi miki ndazi uko nzoba namubonye. Twari tukumenyereye ku makamera nanje kukuronka suko narinda kuza ahubwo nuko mfise bwa bushakashatsi bwanje bwo kurondera udukuru no kurondera abantu mba nkeneye bivanye na ma exclusive mbashaka guhereza abantu. Nitwari tukumenyereye wimvira ko kubeka tutatukumenyereye ku makamera kandi ukundanye n'umukobwa akora muri ahana guma aboneka mu makamera. So sindabikunda tu. Cyangwa ni bya bindi bavuga ati ngo umukobwa nta kwishimiye nta kuvuga nta kwerekana ko nta rimwe turigera tubona gupostinze no agushire basi no kuri stat. No niko niyo mwumvikano twumvikanye. Kandi so sinkunda gukoresha cyane social media ngo no postingana. Sinibaza ko arwo rukundo. Ariko usanzwe ufise umutima w'urukundo nyawo kurujya mukobwa Santa? Yes. Ufise intumbero yiwe kuri Santa, wewe ufise intumbero yihe ari ituma uno munsi ushavuye cyane ku buryo wumva umengo wamuhagarikije ku kazi? No muntu tuko dupanga byinshi, tuko dupanga ubuzima. Kandi enjoro yoba my wife. Nigari wari ufise indoto cyangwa nimbitarahinduka, nigari ufise indoto yo kubana nawe kamushira mu rugo nimba muzogira mariage? Turacha bitegura. Ariko imyaka uvuga ati je muri vision zanje bibaye iki gihe byombera byiza kurusha, ariko urazi Imana ipanga ivyayo none twebwe nk'ivyumviro tufite byinshi byo kuyumvira. Tuko turategura, tuko turabitegura. Ariko sinokubwira ngo ni umwaka cyangwa nihagira tuzobawe gutumire muzoza. Ariko we muhira kwa ba Santa barakuzi neza cyane. Yego. Urashika si bya bintu byo guhurira mu tuyira? Donc sinkunda bya bintu zo kuguma winyegeza iki niki cyo muhira ndashika. Ba Santa muhiri wanyu baramuzi? Byiza cyane. Ijambo rimwe bro kuri boss wa Isaac TV ari we Isaac nyene, ijambo rimwe wo mutekerera? So ijambo no mutekerera boss wa Isaac TV iyo abakozi bari hagiye bariko barakora hagiye wiwe amenye yuko baba bafise abantu babo, baba bafise ahantu babo, ko nibaze uko yababoneye mu kazi baje gukora, ntibaje kurondera abagabo bo
ico bapfana n'akazi gusa rero iyo umuntu yamaze kumubwira ati ico kiganiro canke ikiganiro sinkeneye yuko umukopine wanje yagikora ico kiganiro vyiza bamwubahiriza yego akagitwara bakaca editinga bagaca bagiposta abakunzi ba Isaac TV namwe murazi bwenge murazi muriyumvira muratahura gute je shobora kuvuga ikiganiro bagikase ntimukimonte ntimukigiriki nkaca ndakibona kuri YouTube burya ahuje enyi naye gutangura Nani mavuna nakuvumbe kwa kurenzi gutanyemera niko nyene uje je sinagukora ikiganiro ngaha nagukora kuri andi ma TV kuko nta kuntu umuntu ankoresha kandi nubaha nanje canke ntabwira iki ariko agacifata ibiganiro umonta akakimonta kandi yumva atekaniwe n'ubishiraka akabishirako kandi yumva atekaniwe desa jewe reka ndayope abakunzi ba Isaac TV namwe kumbure hari abamenyesha makuru canke abandi bakora iki wewe wasabye ibintu ntibabishire kiganiro cyari kiwanje uje nagikoresheje nta kuntu novuga ati kiganiro mu gikase kuko bivanye n'ukuntu byagenze ndaza kora neza ni TV irabwa na benshi bisaba ababone benshi ikintu no mufasha icyambere na mbere nuko yo ashobora gufuta kijya kiganiro bizoba vyiza cyane nkabona uko bitokunda izo biganiro mwe nizo bihagararire ngaho bizoba vyiza kajambo kamwe kuri D1 rero D1 namubwira ati nimba yitwa D1 nyene okay ko sindanamuzi icyo namubwira nuko yo rekana na Santa icyo ni cyambere kwanza ko Santa je twavanye kure imyaka 3 simike mu rukundo tumaze gupanga vyinshi rero yorondera handi to areke kumugora amureke kwanza manza kore arondera ubuzima akajambo kamwe kuri Santa nawo musheri wawe so Santa ndabimushimira yavyigenjemo neza ibi bihe biturimo kandi nararyohewe kuntu namubwiye nubwo ntaryohewe sana gusa naramushimiye ukuntu namuhaye amateko ndamubwira ati sinkeneye gusubira kandi gukora aranyumvira icyo ndakimushimira none jewe ikiganiro kidafuswe nta karagarara nzopfa ukagira ngo tugushimire cyane bro ku kanya uduhaye twizeye ko nejo nahigeje tugukeneye tuzokuronka yego nawe murakoze cyane tugushimire kwiteka uduteye ntijyambere tukonye kuri kamera twakurunde tutakuzi peut-être nawe utatuzi sinzi ariko kuba waraduhaye akanya ni vyiza cyane tugura gushimiye cyane brother namwe ndabashimiye furiza no gutera imbere mu rukundo rwanyu wowe na Santa rube kwimigisha tu murakoze cyane merci beaucoup STV fans ndabakunda murabizi niyo mpamvu ndingabwira mbashe kubaronderera ama exclusive ni MC andi kuri micro za STV nkuko mubizi STV n'umuvyeyi nanje ndi umwana w'umuvyeyi ya STV ni papa wanje jewe sinzi ko mwari mubizi yo ndarabashimira cyane rero nkabasaba kubandanya kudushigikira kuri abiganiro byacu mukagira icyo muvuze bibaye byiza gira icyo muvuze habayemo tunenge naho nyene mutubwire biciye muri commentaire turazi ko turabana b'abantu ntituraberanda ntiturabashobora byose ahubwo turahusha murakoze cyane mwebwe mwese mwabanye natwe merci beaucoup bye bye ciao ciao